Bernice, iyi style yawe bayita gute? Oh, iyi ni style yiwa. Est-ce que ariko aragira donc yambaye ivyo bintu genre ibigwegwe kwa sinzi ngene bavyita avyambaye nutinya ko abantu bagutwenga je vyo ntera complexe canke soni kwa nutinya ko abantu bagutwenga canke sinzi je notinya Sindinya ko abantu bantwenga kuko ko aririmba neza kandi nkaba nzi neza ko tamera gusohora indirimbo yobura habura iki kugira ngo asohora indirimbo yiwe ya mbere basi jewe icyo kibazo abantu bose bariko barakimbaza washaje iwacu ni Burundi dushize hamwe tuhateza imbere Yes, inshuti bakunzi ba Sanistars Tv nkuko rero mwabibonye cyangwa nkuko mwagiye murabibona hari demi finale ya Miss Ngoma yabereye I Gitega aho rero twahuriyeho n'inkumi zibiri ndavyituko ariko baraza kutubwira kumbure shaka bana mama cyangwa ari inkumi baraza kutwibwirira nuko rero tuba twashimye rero ko bashaka kuganiriza gatoyi abakunzi ba Sanistars TV sinaba n'abapresenta mumaze kubana amasura mwamaze kubamenya ariko ni byiza ko nabo nyene bo kwivugira bari bo reka duhere kuri the biggest nitwa Lydia Ninduka nkuko nabivuze dernièrement igihe haba présentation nkaba ndi umuririmvyikazi wo ngaha mu ntara ya Gitega nkaba natewe iteka rero nkaba ndi muri no evenement ya Miss Ngoma nkaba nariko ndaririmba na jewe yes nibaza ko rigize kabiri aca kusamiriza nakukumbonesha kure ya Sanistars TV Tubaho ikaze. Iwacu ni Burundi dushize hamwe tuhateza imbere. Murakoze cyane sisi. Umeze neza? Ego n'amahoro. Irumva? Bernice canke Bernice de mu muziki inkengeri ikangurira abarundi n'abanyafrika imico n'akaranga vyaho. Yes, kumbure uko muri ko mubibona turi kumwe n'abigeme kabisa b'abarundi kazi bazi kuririmba kandi cyane ariko imbere yuko tujya kuganira bitari bike aza Bernice muramubona turi muri Miss Ngoma hajya ikivugo cya Miss Ngoma inakaranga ni nakaranga n'abanyakaranga je mbona ko novuga nk'ikivugo kumbure ngira ngo muri ko muramubona Bernice ukuntu yambaye kabisa Bernice iyi style yawe bayita gute? Oh, iyi ni style yiwanje ni tradi moderne ni icyo bita iwacu style ni iwacu nyene iby'iwacu. Voilà, uno musore nta byinshi tugiye kuganira twabahuje ni musanzwe muririmba mu bugumwe shaka rero kumbura Bernice ni ubwaro bw'akajyo ko kuganira nawe abantu bariko barabaraba kumbura nima mwaramuganira muri hano kereke pa uno musore muganirize cyakintu wari utinya kumubaza cyakintu bashaka kumenya kuri we ukavuga ati ninda kimubaza turi babiri nazo nyishura uno musore ndareka kukwishura aza kubaretse kwishura bari bariko baraturaba umwanya ni kwa ahubwo je ndamubaza ibibazo bibiri kibazo ca mbere shaka kumubaza ako kantu ko kuba unique spécial kwera urabona tumenyereye baririmba ngo inkundo bla 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 ibintu nk'ivyo mugabo baririmba karanga kandi jewe franchement ndakunda ingene Bernice yandika nagomba ndakubwiza ukuri iko umwana we wanje irya ndirimbo iwacu urabona ayizi ku mutwe kubera iraryoshe kandi arayikunda ico ni kibazo ca mbere ikindi kibazo ca kabiri est-ce que ariko aragira donc yambaye ivyo bintu genre ibigwegwe kwa sinzi ngene bavyita avyambaye nutinya ko abantu bagutwenga je vyo ntera complexe canke soni kwa nutinya ko abantu bagutwenga canke sinzi je notinya voilà Bernice nibaze ko kabisa nimara bikubaza no mwishure ubu nureka ko mwishyura uraretse kwishyura jewe urashaka kwishyura uri yari karatura sindinya ko abantu bantwenga kuko nico nahisemo ikindi niteka kwambara umuco w'iwacu niteka kwambara nk'umunyafrika kazi kuri jewe niteka nicubahiro numva mfise ni nkuko numva yuko nambaye Afrika yose numva ari responsabilité yanje gutera iteka Afrika no Burundi rero siniyumvira ko
bontwenga ahubwo numva yuko nabaserukiye. Yes, ibibazo byari bibiri. Ikindi yavuze ati kuba unique, kuba wewe. Yavuze ati nakayigana naka. Sinzi ko nabivuze rero. Nabivuze bigenda gute ube unique et spécial. Donc ni ibintu bibiri, kuba unique no kuba spécial ni ibintu bibiri bifatanye. Nokuri ari unique. Nabivuze yuko navyo tumenyereye abantu bameze gutya tumenyereye ibindi nyere bya bindi bya barundi twese donc sinzi ko ari barundi twese bya bindi bagira abasani bose mugarumva wewe nakaranga no muco bya bindi by'inkundo bigenda gute abe unique special bigenda gute avyisanga sindabitaho barangene bigenda uko bigenda ni ikintu kimwe gusa ni urukundo mfise ku Burundi no kuri Afrika niko runtuma ngora indirimbo nyafrika nkambara kinyafrika nkiyumvira nk'umunyafrika nkifuza ko abantu benshi bose bakunda Afrika. Yes, nibaze ko muri ko muravyumva ariko Bernice nibaze ko Lydia uramuzi nk'umuririmbyikazi w'Igitega akunda gukora mu makahoke cyane nta ndirimbo yiwe nzi ashaka ko yarakoze kugiti cye nta niyafise mugabo arazwi ko numwige maririmba neza cyane yaserukiye n'intara Gitega muri Premisic. Nibaze ko nawe utabuze nk'ikintu wifuza kumenya kuri Lydia mugabo jewe kibazo kandi ndakimaranye iminsi ni kimwe gusa ko aririmba neza kandi nkaba nzi neza ko atamera gusohora indirimbo yobura habura iki kugira ngo asohore indirimbo yiwe ya mbere basi. Jewe icyo kibazo abantu bose bariko barakimbaza basha jewe sindabaprete nje muri studio kwa enregistre kandi indirimbo ndazifise kandi ziraryoshe ndamaze kuzumvisha umuntu baramaze no kunkosora mugabo sindabaprete umunsi nabaye prete nzoshange nda muri studio amankore ego nibaza ko yantahoye ngaho ncaye ko inyisho ya Iranse. Yes, kumbure uno munsi Sanistars TV irabahuje urumva ko dukoze umuti ubu yarafise ibibazo yaramaranye igihe ariko atari bwaruka kaje ko kubikubaza ariko je mugabo nanje nka Bernice ndifuza kumenya ivyo ibintu wambaye mu inzosi bifise kumbure bifise agaciro kanini bivanye no konde ndabibona ariko birashobora kuba kandi bipima ibiro byinshi. Bikunanira ntibinanira ahubwo bituma numva mfise clip bituma numva nkwiye kandi ntibiremereye cyane ariko kandi birafise n'agaciro birafise agaciro kanini cyane uri kuraraba ama ivoire ariko n'ubundi bwoko bw'ibidede n'ibidede by'agaciro kanini cyane. Bernice ubundi we nenda kwambika musiriste wawe ku bijyanye n'impuzu nambikwa n'uwitwa Madame Christine yatanguje intatana ku bijyanye nabyo no mu mutwe ndi brand ambassador wa Acacia Salon ifise n'ubuserukizi mu Rwanda yitwa Acacia Root nibo bita ibijyanye n'umutwe yego. Iyo style yo mu mutwe yitwa gute? Madrid Lydia ubona na Madrid nskunda umengo ni dreads ariko ego ni dreads ego n'ubusage niko babwita mu Kirundi cyiza n'ubusage ariko busokoje ugutandukanye ego. Mwese rero ikibazo kiri unique nuko rigize kabiri no kuvuga muri meet miss mwari muhari muri demi finale murahari uretse ko yongeremo n'abandi bigeme b'abarundikazi ariko turazi ko hari benshi b'abarundikazi bazi kuririmba muri ko muraraba nka Gitega event babagomwe mukaguma muyiherekeza wiyumva gute Lydia reka mbere kwa Lydia wiyumva gute hama nakeka mu tutera kugira cyo turangiza nakeka mu wo tutera abandi bigeme bafise impano mugabo badashaka kuzigaragaza cyambere na mbere jewe
kubona ndi ngaha anye ubwa mbere n'ivyari prévu ko mba ndimwo ariko banyongeyemwo mu nyuma peut-être ko baba barashimye ibikorwa vyanje sinzi ego baba barashimye ibikorwa vyanje bakabona yuko ndabikwiriye ego hama abandi bigeme baba bafise impano akamano batera nuko impano yabo batoyifisha ubusa impano ntibayifisha ubusa kuririmba biraryoshe biraruhura ushavuye ukaririmba nubwo ushavuye bigorana kuririmba mu kuririmba urumva ko ruhoze kuririmba biraruhura nibashira impano zabo ahabona komsozo shabaronka babafata mu mugongo then bashike ku ndoto zabo sivyo ego niko je mbona no babwira ego murakoze ayesa Bernice umwe mu bigeme bake mu gihugu cyacu cy'u Burundi bamaze guserukira igihugu mu makungu hama n'ubu uracabandanya werekana ko ushoboye werekana ko umuziki ndundi no mu bakobwa uhari nk'uko kandi tugenda tubibona mu biteramo turabona ko uri mu bigeme kabisa babikora neza cyane wiyumva gute rigize kabiri uhamagawe muri ingoma event hama nakakamotera abandi bigeme bumva ko bafise impano yo kuririmba canke izindi mpano muga vyari ko bazigaragaza icambere numva ari iteka ntangere ndetse mboneyo nakajyo kushimira ingoma event yanyizeye guherekeza Miss Ingoma 2020 mu masezo yayo yose kuko nzoyiherekeza gushika muri final nkavuga nti barakoze cyane kunyizera kandi nabasezanira kutabamara amazi ikindi ni iteka ntangere yo kwerekana karanga koko ku Burundi kwerekana imidiho y'u Burundi no gushigikira kandi event nk'iyi urubanza nkuru rwerekana umwigeme wa karanga wowe n'ijya mbere tukubakiriye kuri Sanistars TV Lydia arahamenyereye ni televiziyo muhira sijo karijya ikibazo aricyo ntari bwishure icyo no tera intege abandi bigeme nuko botsinda ubwoba birashoboka ko batera imbere mu muziki birashoboka ko batera intambwe kugira ngo impano zabo ziboneke abantu bose bababone itara ryabo ryake yego birashoboka ntibatinye voilà nako navuga rero ati wiyakiriye gute kwakirwa na Sanistars TV nyakiriye neza numvise ko ari byiza cyane nabikunze kandi narashoboye gukurikirana n'ibiganiro mwakoze kuri Miss ndabona ukungene mwashoboye kwitanga mu buryo budasanzwe mu gufata mu maangle yose ama performance mukakurikirana uko twabikoze nukuri niyumva ko Sanistars TV ari TV nziza ishoboye promotion nziza ishobora kandi kugeza kure umuririmbyi sino muri evenement gusa no mu bindi byinshi ndabikurikirana nubwo mudashoka mumbona voilà uzuragira commentaire zuyate kubona aba ndabashimiye cyane ariko Lydia sinareka kukubwira ko none warabibonye ikiganiro twakoze cakiriwe neza cyane wanashaka kurusha n'ibindi biganiro twaba dukora dukuri byatweretse ko uri umuntu w'abantu hama turagushimiye cyane namwe murakoze cyane nongeye nshimira na ingoma events yongeye kuntera iteka kandi ikanyiyumvira ko spécialement ku bantu bariko barakorera Igitega ego ndashimiye na Sanistars nukuri muradufata mu mugongo kandi hajya ari ikintu mutazi umuntu akubwiye ko ushoboye canke agutumiye mu kintu nk'iki ni encouragement kwa abariko barakwankouraja ucubona yuko hari ahandi hantu woshika ubishizemo ingofu turagushimiye cyane byumva mutima Bernice nanje ndabashimiye sisi bashimira Sanistars TV ndetse n'abanyagitega bose ndabakunda cyane ndetse n'abarundi bose bazokurikira kino kiganiro voilà bakozi ba Sanistars TV turabashimiye byumva mutima tubabwira ati kudushapo tubabwira ati turabakunda cyane mugumane na televiziyo yanyu na cidakora kugira ngo bize bigume bigende neza na gahwana.